nziza ya Yesu Kristo nko twabibwiwe na Yohana Mweranda. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Mariya Madarena yari ahagaze hanze hafi y'imva ya Yezu arira. Uko yakarize arunama kumva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati, mugore urizwa n'iki? Abishura ati, kuko batwaye umukama wanje, ntazi iyo bamushize. Ngo avuge iryo, arahindukira abona Yezu, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati, mugore urizwa n'iki? Urondera nde? Agira ngo n'ushinzwe umurima. Amwishura ati, mugenzi, usangwa ari wewe wamujanye? Mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Mariya. Urundi arahindukira amubwira mu Gihebreyi ati, Rabuni, no kuvuga mwigisha. Yezu amubwira ati, ntunteve yutyo, kuko ntaraduga kwa data, ngenda ariho uhamvye bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so, kwa Mana yanje ariyo Mana yanyu. Mariya Madarena aragenda rero kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, ngibi ivyo yambwiye. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mugore urizwa n'iki? Mugabo urizwa n'iki? Wa muntu we uri kurizwa n'iki? Ico kibazo Yezu abajije Mariya Madarena, nawe ubu arakikubajije. Uriko urizwa n'iki? Twebwe twese turi ngaha ndetse n'abadukurikirana, ibituriza si bimwe. Hariho abarizwa n'ububabare barimwo, indwara bafise, hariho abarizwa n'ubushomeri barimwo, ubukene barimwo, hariho abarizwa kubera bariko baratotezwa. None mugenzi, urizwa n'iki? Mbegaho uriko uririra nde? Kuko muvukanye hari igihe urira ntumenye uwo uyaha, ugasanga uriko urata umwanya. Mbega uriko uririra nde? Uriko urira kwande? Menya ikikuriza, umenye naho utura amarira yawe, umenye uwuguhoza uwo ari we. Hari igihe urira mugenzawe hakuguhoza hagutwenga, hari igihe umuririra ntihagire ico kumarira. Muvukanyi, nta handi nta wundi woririra atari Yezu Kristo kumusaraba. Uko urira kuko ubabaye. Umusaraba nawo ni ikimenyetso cyo kubabara. Yezu yarababaye, Yezu yarababajwe, mugabo ububabare yaciyemo bwose yarabutsinze. Nawe muvukanyi, hanga amaso umusaraba wa Yezu Kristo, uririre Yezu wenyene musa. Niwe amenya ingene aguhoza, niwe amenya ingene aguha gutsinda. Mariya Madarena rero nta wundi yaririye atari Yezu, kuko yarira kuko yabuze Yezu, kuko Yezu turazi yuko yaramukijije, yaramuhinduye. Hanyuma ko guhinduka kwiwe kumwuzuza urukundo. Arakunda Yezu urutiziganya, arakunda Yezu cane. Turazi ko munsi y'umusaraba
wa Yezu, Mariya Madarena niho yarari. Turumvise yuko ari uwa mbere yatanguye kuja ku ruhafu rwa Yezu, hanyuma Yezu aramwiyereka. Yezu yakunze, Yezu yamukijije, aramwiyeretse, kandi mu kumwiyereka aramuhamagaye Mariya. Yezu mu kudukiza, Yezu mu kutwiyereka araguhamagara ati naka, reka kuntevya, ahubwo genda. Twumvise Mariya ashikiriye abigishwa ba Yezu, yagize ati nabonye umukama, ngibi ivyo yambwiye. Mbega wewe wabonye umukama? Mbega urabona umukama? Canke uguma mu marira, canke uguma mu mwiheburo, mu maganya? Ubwo urabona umukama? Yezu agira ati ushaka kungendanira niyihebe, yikore umusaraba wiwe ankurikire. Mbega umusaraba wawe nuyuhe? Umusaraba ni ivyo vyose bituremereye twikoreye, nayo marira, nayo maborogo, nuko kubabara, nuko kubabazwa. Kuko hariho imisaraba ituvako n'iyindi misaraba duterwa n'abitwa ngo n'abagenzi, n'abitwa ko ari abantu bo gize ico batumariye, akaba aribo bariko baraturya, akaba aribo bariko baraturemeye ku musaraba imitwaro yabo bakaturuhisha. Mugabo uwudufasha gutwara uwo musaraba nta wundi atari Yezu Kristo. Niwe Musa tushaka umugendanira kumukurikira, niwe dutwaza uwo musaraba. None rero emera gutwara umusaraba ukumeze kose, yaba ari uwo witeye canke ari uwo watejwe n'uwundi, emera gutwara uwo musaraba. Kristo niwe azoguha gutsinda, niwe azoguha kuzuka. Kandi Kristo aragwamwe ati naka, nimba umwemera. Mariya Madarena yabonye ko Yezu yapfuye ku musaraba, akaja ku ruhafu akamubura, yaratakaje umwizero, yarihebuye, yariranze. Kurya natwe twiranda, twihebura muri ibi na biriya bitugora. Mugabo Yezu ahamariye kumuhamagara, umutima waciye uruhuka, yaciye akira, yaciye abona, yaciye yumva. Urupfu hari igihe ruduhuma amaso, hari igihe rutuzivya amatwi. Ibitugu hari igihe biduhuma amaso, hari igihe bituzivya amatwi. Mariya amubwiye ati, Mariya amuhamagaye mu izina. Yezu rero araguhamagara mu izina kugira ngo uhaguruke, kugira ngo usubire gutambuka, kugira ngo usubire kugira ubuzima, kugira ngo usubire kugira ukwemera. Naka, twumvise ingene yaciye avuga mu Kigiriki ati Rabuni, mwigisha. Natwe tuti mwigisha. Yezu mukiza wanje, Yezu ni wewe nizigiye muri ibi ndiko ndacamo. Nturire gusa, ariko umenye yuko umwigisha mukuru ari Yezu Kristo. Yezu ari we agutabara. Igisomwa ca mbere catubwiye kiti mwijoro ryose ndi ku buriri narondeye uwo umutima wanje ukunda, ndamurondera ndamubura. Uwo umutima wawe ukunda ninde? Abubakanye hariho abo bakunda, mugabo uwo umutima wanje utegerezwa gukunda imbere ya vyose ni Kristo, ni Yezu Kristo. Kuko abo bagenzi, abo twubakanye canke abo dusangiye umubano, hari igihe baduhinduka, hari igihe ibintu bihinduka, mugabo Yezu Musa niwe adahinduka. Umukunzi wanje mukuru ni Kristo. Ese bavukanye twoguma turondera Yezu? Ko Yezu ntumurondera rimwe risa ngo ube wamutoye. Yezu tuguma tumurondera kuko hari ivyo tugwana navyo, igicumuro, ibibazo vyo ngaha kwisi, rimwe na rimwe bikadusubiza inyuma, bikatwigiza kure ya Yezu. Ni naco gituma rero Yezu tuguma tumurondera. Niturashika, tuzoshika ryari? Nitwashika mu bwami bw'ijuru. None rero
umutima wanje ukunda kuruta ibintu byose, kuruta abandi bose ni Kristo. Ese mutima mweranda yoguma aturonsa akanyota ko gukuma turondera umukama. Ducumuye dusabe ikigongwe, hari bitugoye turirire Yezu. Mugabo mukunzi wanje, ntihagire ikidutesha kumurondera, ntihagire ikidukura ku mukama. Amen.